Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibigezweko biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugaruka kuyariko aravugwa mu gisata ca politike be n'imigenderanire n'ayandi makungu be n'ubufasha bamwe mu bategetsi baba bariko barasaba umugambwe Chama cha Mapinduzi uri ku butegetsi mu gihugu ca Tanzania. Ni mu gihe uyu mutegetsi wo mu gihugu ca Tanzania umukuru w'igihugu caco Dr. Samia Suluhu Hassan yavuze ko hari ibihugu biriko biramusaba ubufasha. Ubu bufasha akaba ari mu bufasha burimwo ibikoresho vya gisirikare, amafaranga y'agaciro ndetse ko kandi Tanzania yobabera umuhetsi mu kubafasha kugura igitoro gisanzwe kigugwa ayo mafaranga y'agaciro kugira kibandanye kiboneka iwabo. Ngo umugani ukavuga uti ico urirana hari abakiririra. Ishirahamwe yarizwi kuva kera mu bubasha budasanzwe bwo kuzana igitoro mu Burundi ni Interpetrol ry'umuhinde Taruku. Iri shirahamwe bikaba binavugwa ko ari ryo shirahamwe umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye ari hejuru cane arigwe General de Police Alain Guillaume Bunyoni yarafisemwo imitahe myinshi. Iryo shirahamwe ryari rimaze imyaka irenga 20 rizana igitoro, ryarigeze kumenyekana rwose ku ntwaro ya Petero Buyoya, aho abarundi benshi baryubaha nk'ishirahamwe ryo bwite, rikaba ryarahawe uburusho budasanzwe mu koroherezwa mu makoni n'ibindi nk'irifisemwo imitahe n'abategetsi bakomeye harimwo n'umukuru w'igihugu. Iryo shirahamwe Interpetrol nk'uko amakuru ava mu bategetsi bo hejuru bivuga ni ry'abafaransa nka kurya kwa Opel n'ayandi araba ivy'ibitoro. Rikaba rifise izina mu birombwe vyimbamwo ibitoro mu bihugu vy'Abarabu. Ni ukuvuga ko Interpetrol abafaransa ari bo banyamitahe ba mbere barishoboza guhabwa ibitoro ku isoko ryavyo. Ubu abarundi nabo harimwo n'abo bategetsi bagashiramwo umutahe w'imiduga ishomba igitoro bakagabura inyungu. Amakuru abandanya avuga ko Petero Buyoya nkwara afisemwo imitahe myinshi yari yaremereye Ubufaransa guha ubudahangarwa iryo shirahamwe kugira ntihagire ubutegetsi na bumwe buzorikomakoma. Akaba yavuye ku butegetsi asinyiye ishirahamwe Interpetrol uruhusha rwo kuzana igitoro mu Burundi harimwo no koroherezwa mu makori mu kiringo kingana n'imyaka 100, nawe Ubufaransa bukazomwitura kumuha uburusho mpuzamakungu harimwo no kurongora ishirahamwe Francophonie kw'isi. Vyahavuye bipfuba mu mwaka wa 2014 bivuye ku vyo atahurije ko na Petero Nkurunziza yaramutswa Burundi ico gihe. Kuva aho Petero Nkurunziza ashikiririye ubutegetsi yari yegerejwe n'ishirahamwe Interpetrol riri mu bubasha nawe ubwo kugiramwo imitahe n'inyungu zidasanzwe, maze ntiyaba akiraba ivya rwa ruhusha rw'imyaka 100 ko rwoba rudakurikije amategeko. Ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye Taruku arongoye Interpetrol mu Burundi yaragaragaje akatari gake kumushikarira amafaranga atari make n'ubundi burusho muri Interpetrol. Gusa Evariste Ndayishimiye aranana kuko yashaka kuronka inguvu zituma futa y'amasezerano y'imyaka 100 abarundi bibwa n'ishiramwe ry'abanyamahanga, ubona ko risa n'iryari ryafashe hafi igice cose c'ibisata vy'ubuzima bw'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamaze guhumuriza agafata ingingo yo guhagarika amasezerano ya Interpetrol. Taruku yaciye yurira indege aja mu Bufaransa kubwira abasebuje uko bigenze, abasaba gukora ibishoboka ngo leta ya Neva isubizeho ya masezerano. Ubufaransa bwishuye Taruku ko hariho ibindi biriko birahinduka ku bubasha Ubufaransa bwahora bufise ku Burundi co kimwe n'ibindi bihugu vyari bihurikiye mw'ishirahamwe Francophonie bivuye kwinjira ryabwo muri EAC risa n'ishirahamwe ry'abavuga ururimi rw'icongereza. Mugabo aha Ubufaransa bwaciye bunyaragasa kuri bene ibitoro mu bihugu vy'Abarabu kubasaba ko bokwankira leta y'u Burundi guhabwa izina ry'abashobora kurangura igitoro bagikuye ku isoko. Haciye hategurwa umugwi w'ibihangange vyo muri CNDD-FDD vyari bifisemwo imitahe muri Interpetrol birongowe na General Alain Guillaume Bunyoni ko ahabo nabo
baca batora amafaranga y'agaciro hafi yose yari muri BRB bayanyegeze kugira leta ntironke ko ija kurangura igitoro ahandi gushika yemeye gusubira gukorana na Interpetrole. Umukuru w'igihugu nawe ari kumwe n'uwundi murwi w'ibihangange umushigikiye kuri iyo ngingo yo kubohora igihugu, umugwi uhagarariwe ku isonga na General Prime Niyongabo na General Gervais Ndirakobuca bararahira bararenga kwisubirako, niho baca basaba igihugu ca Tanzania biciye ku muhungu uhoza atwara ico gihugu Jakaya Mrisho Kikwete ariwe Ridwan Kikwete, asanzwe afise ishirahamwe rishomba ibitoro biva ku kivuko ca Dar es Salaam bija mu bindi bihugu vy'akarere ko bafasha akabakotesha imiduga izana igitoro mu Burundi, maze leta ya Tanzania nayo igaha ko leta y'u Burundi ku bitoro biri mu bubiko bwayo mu kurindira ko leta y'u Burundi ronka aho ica mu kurangura ibitoro ku izina ryayo. Ubwo busabe leta ya Tanzania yarabwemeye, ariho abarundi babona ibiduga vy'ubururu vyinjiranye igitoro mu gihugu, mugabo haca haba intambamye kuko ari igitoro duhabwa mu bubiko bw'abandi nabo bakirahuye, birashika tukagihabwa dutevye kuko nabo babanza kwihaza, ahandi naho ya miduga igihugu cakota imwe ikagwara canke ntikore, gutyo ca gitoro kigashikira abarundi gitevye, ico bari bafise caheze n'ubundi amazi masabano atamara imvyiro. Ngo ingorane ntiza ari imwe, ico gihe leta ya Neva isaba gucishirizamwo leta ya Samia bari bumvikanye ko bazobariha mu marundi, maze leta yamara guhabwa za mfashanyo amakungu yariko arayemerera mu mafaranga y'agaciro ikazoca isubizwa ya marundi igatanga y'agaciro. None bene gutanga izo mfashanyo bahavuye bisubirako basaba leta kubanza gufata ingingo ruhasha zotuma abivye amafaranga ya mbere mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB n'ubundi nabo bafatirwa ibihano ko batohava baryoramo n'ayandi mashasha, ibintu bikaguma kwa kundi. Rero niho umukuru w'igihugu ngo yashavura kubona hari akarwi k'abantu kariko karemera indiri z'abarundi ko zihura n'ibibazo ku bw'inyungu zako bwite. Amajambo ya Samia Suluhu Hassan yavuze ko bitagikunda ko leta y'ibandanya kuba umuhetsi mu gutiza igitoro Burundi kuko budafise amafaranga y'agaciro, vyavuye kuri ca cizere co kuyaronka gisa n'icasubiye inyuma. Kijanye no gushengeza abagize ako karwi, umutegetsi wo hejuru yatubwiye ko mu Burundi hariho abantu badashobora gucibwa imanza n'izi sentare dufise bivuye kuco bari mu mabanga y'igihugu. Ivyo navyo bikava ku kuba vyaranse ko hashirwaho ya sentare idasanzwe yumvikanwa ko mu masezerano ya Arusha ifise ububasha bwo kuburanya umutegetsi uwo ari we wese bivuye ku bategetsi batinya ko bobazwa ivyo bakoze bakiri mu mabanga canke barayavuyemwo. Mu kurangiza, uwo mutegetsi yavuze ko icoba gisigaye ari uko umukuru w'igihugu yakoresha inguvu atitaye ku vy'amategeko avuga mu bijanye n'amapete canke ibindi vyubahiro vy'abategetsi, mugabo naho akaba yoca yagirizwa ihonyangwa ry'amategeko mu gihe leta yiwe yari yihaye ihangiro ryubahirizwa ryayo. Aha rero muri uru rugamba rutoroshe abonamo ibintu barazi neza ko ubutungane ataco bwobagira hakurikijwe amategeko, hasigaye imikenyero y'ibanga umukuru w'igihugu agiye gukoresha mu gutsinda ivyo bihangange vy'abanyonyezi, aho yanabiberetse mu gufunga igihangange kimwe cari gikomeye cane muri uwo murwi w'abo bategetsi arico General Guillaume Bunyoni, kuri ubu apfungiye mw'ibohero rikuru rya Gitega. Nguko rero uko bamwe mu bihangange n'ubundi bahoze bagwana muri CNDD FDD bariko barananiza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata ingingo zibereye kugira ngo abanyagihugu nabo babonereho kugira ubuzima bwiza, nk'uko wewe yishiriyeho ico ingene Uburundi buzoba buhagaze mu mwaka w'ibihumbi 2040, umwaka w'ibihumbi 2060.
Evariste Ndayishimiye n'ubundi gushika ngo kuri iyo mbono bikaba bisa n'ibigoranye kubera bya bihangange vyama bimunaniza. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo turucikanwa nadushikiriza, usangize no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.